Shalom bakunzi ikiganiro kanguka uno musi ku munsi wa kane mu kanya gato mugabo mukurikirana ikiganiro cyo muri kano gatondo. Ndabaye ikaze mwese mu kiganiro kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno musi turi ku munsi wa kane, nashaka komeza kuri ya nyigisho yo kuhindura ivyumviro, changement de mentalité, kuva tariki 17 z'ukwezi kwa kane, le 17 avril, twatanga kuvuga ku Musamariya mwiza, le bon samaritain. Kuwa kane uheze narangije ko navuga ibintu bikomeye, mvuga ni gute kugira ushobora kwanga umuntu cyangwa kanga gufasha umuntu ngo kubera mudasangiye urukoba cyangwa mudasangiye ururimi, mudasangiye ubwoko, aho waba umaze kugwa mu mutego wa Satani. Bisa yuko ubona abantu nk'uko Imana ibabona. Nabwiye yuko twese twavuye ku mugabo umwe yitwa Adamu n'umugore umwe yitwa Eva. Tuvuga yuko vyagiye birahinduka, indimi zose zaje mu nyuma, urukoba rwagiye rurahinduka kuko abantu bagenda barakwira ku isi bivanye n'ibintu vyinshi, haciye imyaka ibihumbi, ariko nagenda kubwira ko twese tuva ku muntu umwe. Uko Imana yaremye Adamu niko itubona uno musi. Rero twese mani majambo abantu barenga miliyardi 8 bari bazima uno musi, nagenda kubwira yuko twese turavukana. Utaratahura yuko twese tuvukana, uzokwama uri mu mutego wa Satani, nurahindura ivyumviro. Kuva uno musi utahure yuko umushinwa ari muri Chine, ari muri Pekin, muravukana, kura mwese muvuye ku muntu umwe gusa yitwa Adamu. Nta kuntu rero ushobora kubona mwene so muvukana, musangiye papa na mama, umubonye mwibarabara ashonje canke abasuma bamukubise, ntushobora kumurengana. Tureke n'uyo umuvyarawe ba papa bavukana, umubonye ntushobora kumurengana. Tureke n'ivyo muba muri quartier imwe mwakuranye, mufite byinshi muhuriyeko, nawe nyene ntushobora kumurengana. Canke ugacubona umuntu musangiye igihugu kimwe, nawe nyene ntushobora kumurengana kuvuga uti bazi turasangiye igihugu. Hari abantu bavuga gutyo, ugiye Buraya ugasanga umuntu muva mu gihugu kimwe ugashaka wumva uri hafi yiwe, canke ugasanga kubera muvuga ururimi rumwe ugasanga ushe kugira ico ushaka kumufasha. Ariko umuntu atakintu na kimwe musangiye, ururimi si rumwe, urukoba si rumwe, ubwoko si bumwe, wumva umengo nta nyungu ufise yo kumugirira neza. Ico kintu nico shaka kugihinduka. Imana ishaka kuhindura, ubone abantu nk'uko yo yibabona, ubone abantu nk'ivyaremwe. Nguma ngaruka ku karorero y'ingene abasamariya n'abayahudi bankana muri Yohana igice 8 kuva 47 gushika 48, Jean 8 verset 47 à 48. Yesu kwabwira ubutumwa abayahudi batarashaka kuva mu bya kera baje mu isezerano rishasha, ariko arabwira ubutumwa, ariko arabwira ngene badashaka kumva. Ha murongo 48 verset 48 baca bamutuka kora Musamariya, bavuga ngo Yesu n'Umusamariya. Kuri bo kubwira Yesu n'Umusamariya ni igitutsi. Abayahudi baca bamwishura ngo mbega ntituvugisha ukuri iyo tuvuze kuri Umusamariya kandi ufise dayimoni. Kuri bo kubwira umuntu ngo n'Umusamariya ni igitutsi. Urumva aho bari bageze ugwanko rwabo. Ubwiye umuntu ngo n'Umusamariya ni igitutsi kuri bo, kandi ngo ufise dayimoni ngo kubera ari Umusamariya, kandi heri n'Umusamariya mugabo kuri bo kubwira umuntu ngo wa Musamariya we uri Umuyahudi ukabwira umuntu ngo wa Musamariya wumva ko ari igitutsi. Urumva ugwanko aho rwari rugeze, kandi bavukana basangiye amaraso bava kuri Yakobo bose. Ivyo rero birahari no musi, ibintu bimaze kubona, ibihugu maze kugendamwo, urabona abantu bashobora kukwanka ataco bagize. Je murabintangaza ukwinjira ahantu mu bihugu bimwe bimwe ukabisabona barakubonye gusa, bamaze kukubona mu mutwe wiwe abonye ko ushobora kuba uva mu gihugu iki canke uva mu bwoko buriya canke uva hariya canke uvuga iki, agaca kwanka atakintu na kimwe wamugiriye. Naja muri mwe wamuvugishije, ariko aguhoye urukoba rwawe cyangwa aguhoye ubwoko bwawe. Ico nico kikwiye guhindura. Ivyo vyimviro bikwiye guhindura mentalite, ivyimviro bihinduke, tubona abantu nk'uko Imana ishaka tubabona. Jewe nagize ahantu ndagirirwa ubuntu byo gutahura ko umuntu wese mbonye ndamubonamwo ishusho y'Imana. Mbonye umuhindi ndamubonamo ko ava kuri sokuru ari we Adamu. Turasangiye sokuru, twese tuva kuri Adamu. Mbonye umushinwa mbona ko twese tuva kuri umwe. Turatandukanye urukoba, ariko twese amaraso ntatandukanye. Wowe ufata amaraso yanje n'amaraso y'umushinwa, siniyaza ko atandukanye. Bo bakoretse amaraso ya Chris, bakakora amaraso y'umushinwa, siniyaza ko ushobora kumenya ay'umushinwa n'ay'umwirabure, kuko twese tuva ku muntu umwe yitwa Adamu. Nico vyiyumviro bikwiye guhinduka. Ntushobora kwanga umuntu atacu yakugize. Nuwakugize ikintu ukwiye kumuharira, ariko ngane ko mpagarara yuko
abantu twese kw'isi turavukana tuva ku muntu umwe, niko Imana itubona kandi natwe niko dukwiye kubona. Niyo nyigisho ihagaze yuko ivyiyumviro vyacu bikwiye guhinduka, tubona abantu uko Imana ishaka ko tubabona. Tugeze mu mwanya w'inyigisho, turakomeza kwiga gitabo ca Esteri. Turacaye ku gice ca gatatu, Esteri igice ca gatatu, kuko nahatevye canke nahatinze, kuko nashaka ko twumva igituma uno mugabo Hamani yashaka kwica abayahudi bose, yagira itsembabwoko canke ihonyabwoko. Nuko umwami Sawuli, umwami wa mbere wo muri Israeli yitwa Sawuli, atumviye ico Imana yamubwiye. Igituma Imana yamubwiye ngo agende yica abamaleki bose, nuko yarizi yuko atabishe bose hazovamwo umugabo yitwa Hamani azogwanya ubwoko bw'Imana. Ivyo rero bizigura yuko igihe utumviye Imana, nukuvuga yuko hari inkurikizi zizoba kuri wowe nyene utumviye Imana. Nivyo narangije ejo niko ndababwira yuko igihe ubonye umuryango wugaye, wasenze, utidodomvye, uri mu nzira y'ukugororoka, ariko ukabona umuryango uranze kuguruka, isiguro ni zibiri. Bishoboka yuko igihe c'Imana kitaragera, nimba ari ubugombe bw'Imana, canke bishoboka yuko ari Imana yonyene yakinze uwo muryango, yugaye uwo muryango kuneza yawe. N'abakarero ngene jewe hari umuryango wigeze kugarika, ndazazanirwa, sinatahura igituma, ariko nazanze Imana yankingiye kugaranwa muri Amerika amezi ashikane, ntashobora kuvayo, kandi vyari kugira inkurikizi mbi ku gikorwa c'Imana no ku muryango wanje, ariko Imana yonyene yarakinze uwo muryango. Zakoronka insiguro mu nyuma. Ndagenda bwira yuko ibintu vyose biba ntibisigura ko Imana ibikubwira, hari ivyo ikubwira n'ivyo itakubwira. Abantu bazi ngo umuntu ngo afise ingabire yo kwerekwa canke guhishurirwa, ngo ibintu vyose Imana yimubwira. Hari igihe Imana itakubwira. Ndashaka kuba akarero muri Bibiliya. Umukozi w'Imana yitwa Elisa, yari umukozi w'Imana afise ingabire yo kwerekwa idasanzwe. Muhuye Elisa akakuraba gutya, yashobora kubona ubuzima bwawe bwose, akakubwira n'ibizoba mu myaka iri imbere, kukuraba gusa mu maso. Ariko umunsi umwe Imana irakora ikintu, iramuhisha, nta na kimwe yamwereka. Cagiye wa mwana yapfa, wa mugore yamufata neza akamuha indaro, kwera amufata neza, Elisa aramusengera, aratwita, aragira inda, umwana aravuka, hanyuma umwana arapfa. Undi nta kintu na kimwe Elisa caba Imana itakimubwiye. Ariko uwo mwana amaze gupfa, Elisa aratangara, abwira Gehazi ati Uhoraho yabimpishije. Hari ibintu rero Imana ishobora kuguhisha, nubwo wowe izinga birimeze gute, hari ibintu Imana ishobora kuguhisha, ntibisigura ko uzokwama mubona ibintu vyose. Mwana numva baravuga ati nta kintu na kimwe kiba mu buzima bwanje Imana itambwiye. Imana izokubwira n'ivyo, izokubira akabanga, ariko ari igihe iceceka. Kandi icecetse nta rubanza ruhaba, ntuza kumubaza ngo kweki utambwiye. Imana ikubwira ishatse. Hari igihe ishaka kuraba kuyizera, uyizigira. Yashobora kwicecekera abwira irabe aho ugeza kuyizera. Rero ejo narangije ndababwira ni no mu migenderanire canke relation nk'abantu bari fiancé, ushobora kuba ufise umufiancé maze umwaka muko murategura kuzokubakana. Hanyuma ukazubona umufiancé wawe yaba umuhungu canke umukobwa akabivamo. Akubwira ati numva ntavyiyumvamwo, numva ntabishaka, canke numva atari ubugombe bw'Imana. Akabivamo wamaze kumukunda, wamaze kubirota, wamaze kubibwira abantu bose, bizwi. Urakomereka kwera icambere waramukunze, ica kabiri wumva umengo uramaramaye, nikimwaro imbere y'abantu bose, ariko ndagira ndabwire ko arashobora kuba bivuyemo, atari uko yakwanse, atari uko hari umuntu aje kumubwira, ariko ugasanga ni Imana igukingiye ivyago, ibibazo wogira muri urwo rugo. Birashoboka kuko ata kintu kikwagiriza, nta juri kwagiriza. Imana ukwiye kwamuyiha favor, kubuha uburenganzira bwo kugara no kugurura ivyiza, ikavyugurura ibibi ikavyugara. Kumbure mu myaka izokurikira uzobona uwo mubakanye mu nyuma, hamugacubona ubuzima wari kugira. Iyo ubakana n'uriya yaguhevye, uzocufukama ushima Imana. Nabonye kenshi mu buzima bwanje ibintu Imana agira ugara, ngashima Imana kubona yaravyugaye. Kuko itavyugara naye kugira ibibazo vyinshi. Hari ibibazo vyinshi naye kugira iyo ngendera mu buryo jewe nabona ko ari vyiza. Kuko hari ivyo wowe ubona ko ari vyiza. Nakazi ushobora gusanga umushefu wawe akakurenganya, akagukura, atakosa na rimwe ufise, kandi akubesheye.
kumera hari umuntu yagiye gukubeshera akagukura ariko kuva muri ako kazi ugasanga Imana yashimye ko aho hantu hava kuko igufitiye uwundi mugambi. Nico gituma dukwiye kureka Imana kari yitwara ubuzima bwacu akaba ariyo itegeka ibidushikira vyose bikaba ari mugambi w'Imana. Aho no hagera nta kintu kizoza kukunyeganyeza. Imiryango yugaritse uzoshima Imana. Ndakora gushinga ntahe y'umukozi w'Imana yagiye gusaba visa muri Amerika asenga ati Imana nimba atari wewe banyime. Ico gihe abandi bose bari babishuhiye cyane, abandi baronse we washikiriwe baramwima kandi afise dossier zimwe nk'abandi. Aca vayo azambwira ati ndashima Imana ko banyimye, abandi barira ko babuze visa yo kuja muri Amerika, wewe yarashimye kubera iki? Yavuga ati ngiye mu mugambi w'Imana. Kandi no musi no mukozi w'Imana mu Burundi yari guhusha ivyo ariko arakora no musi iyagenda nkuko abandi bako baragenda. Rero no gusenga wamuha uburenganzira Imana yo kugara cye kugurura. Iyo yugaye ushime, yuguruye naho nyene ushime. Ejo nzokomeza kwivuga tubahezagire mugira umunsi mwiza. Nizeye ko mwubatswe. Ntimwibage gufyonda ku gakengeri kugira mumenyeshwe igihe cyose dushizeho ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cyane.